nako mvuga yego hari akaririmbo nakunda cyane ako karimbo ndagashitsemwo naragatamba no kwiyerekana ariyereka nkiyereka nkasubira wasanga ari ibintu biryoshye cyane rero ugutamba cyangwa ibintu byo kugira donc nabyisanzemo nkiri umwana muto nzobisazana nzogera no mu zabukuru nitwaje akabantu ncinya uci ame ivuye kuba Morodekayi muri Yesu turanyerera nta stress urakoze cyane gose Morodekayi no mbere mwana unabikora neza nkuko yabikoreze no kuri hari ayi muko ndimbo ziwe zibonana ko no hano oyime ya kamera vraiment abikora neza cyane gose mbo tukana ku musozo Morodekayi biga Morodekayi ni musore ariko adukikirana marano ko byukuri mugabo harageze ko byukuri yogira uko nabigenze ko nako imyaka nayo yene ntabwo yigera yagarara ivyo nivyo imana BAHO TV online. Shalom mwakunze mwese BAHO TV online turamukiye twifuza amahoro y'Imana canke se mwaramutse canke se mwiro bitewe naho umuntu wese aherereye kuri micro muri kumwe na Jaja Maichek hari inyuma kuri kamera muri kumwe na The Biz Jonathan utuma ibintu biyagira ko neza cyangwa manzi imisozi twabye kutuzokoma tubashikiza ibiganiro byiza biryoshe uyu munsi ntabwo ndije jenyene ariko nabwire ngo mbere yuko mukore ndi byose manzi mukore subscribe kuri channel kugira ngo muzo kwa mubona ibikorwa byiza uko bukeye nuko bwije musoti kumwe n'umuntu nkunda cyane kandi nubaha reka twasabe amanza bibwire gatoya Yesu ashimwe amen muraho yego karibu cyane kuri BAHO TV online. Okay, merci beaucoup. Kuba tabazi mwamwe twabandugira ngo tubashe kuganira babashije kutumenya. Je nitwa Bedi Morodekayi. Morodekayi, wow. Morodekayi uvuze Morodekayi bace bumviki. Sa? Uvuze Morodekayi abantu batakuzi bace bumviki. Ntibumvike zina nyene. Urakoze cyane gose ni Bedi Morodekayi. Morodekayi usanzwe usengera he? Sengera muri FMs iriye iryo nishengo riri maje ari muri Centreville. Wow, Centreville. Ya ni Morodekayi ko muyibona Morodekayi asanzwe akora ibiki mu bikorwa bya misi yose. Bikorwa bya misi yose. Oya bajyase shaka bayime. Urakoze cyane gose ni ivyo ni private nibiri byibanga munashobora kuvuga turakunze kubona hirya no hino kumbonesha kure kwa radio hirya no hino nahandi bikorwa bijanye n'indiri musanzwe ukora usanzwe umuririmbyi ego cyane gose wa ego twaravyumvise ko muri abaririmbyi kandi ivyo kubikorwa byanyu tubikurekanira hafi niyo mpamvu twashije ko tunugira ngo mubashe kuganira ndetse abakunze BAHO TV online ndetse nandi batandukanye ashobore kumenya byinshi batari bazi Morodekayi ikigo cyo kuririmba gitangiye kuva ryari nagitangwe muri 2018 mu kwa 10 2018 2018 mu kwezi kw'icumi abaririmbyi benshi bakunda gwa nibazo bitandukanye mbega miko cyo kuririmba byari byoroshe byaje gute wakuze bikunda kuririmba wabibwiwe n'abantu atigendo ririmbe cyangwa byarizanye tubwiye muri makuntu byangaze kugira ngo winjiye muri no kariyeri yo kuririmba indimo zibazimana mu ncamake ndibuka ahantu narindi nari mu bintu nyene bidasobanutse hanyuma ninjira mu bihe byo gusenga fukama ndirira Imana icyo gihe canumva indirimbo ziguma zimanuka bivanye n'ibihe narimwo hanyuma izo ndirimbo tuzirose tukazandika bwa twazironka turimo turasenga Imana nibyo bihe rero byaza biraza muri 2017 ego 2017 ivyo bihonera bibayemwo hanyuma nce ndandika indirimbo uko niko byatanguye kuza. Wow. Ego turakunde ukubakurikirana cyane mu ndimi zitandukanye mbega ni yihe ndirimbo ya mbere igukora ku mutima uvuga ati vyukuri iyi ndirimbo aho no bandi hose ndumva izako kanya watanguriye ko wumva ikunezeza abandi zawe zose ufise. Nta jambo na rimwe rivuye kumana ribura ubushobozi ku muntu ari bwiwe nkuko vyanditswe muri Bibiliya bisaba uvyizere usanga vyabaye. Wow. Ndayikunda cyane gose. Urakoze cyane ati nta jambo nari muri vuye kuhoraho ritagira ububasha. Yo ndimo none mu yambe watanye kuririmba mbega wo burayikorera amashusho. Ego
narayikoreye amashusho indirimbo irahari iraca ku ma TV kuri YouTube iriyo ibintu bimeze neza. Mbega umuntu akeneye ibikorwa vyawe yo kugira abashe kubiraba bimworoheye canke se abone nizo ndirimbo zawe yo kwandika gute kuri YouTube canke hoba hari ahantu maze kurishogira abakeneye ko niko vyawe bashe kubiraba? Niba tirigana hajya kuri YouTube wandike Bedi Morodekayi ucubona urutonde rw'indirimbo. Iyo ndirimbo nyene urayibona wandika uyu mwaka turimwo bayi Morodekayi. Ati ni mutirigane kuri YouTube. Ubuzase gutirigana twumva iki ko abantu batumva indimi zatandukaye gutirigana niko ndacibisuga muri cyo kiye. Donc nuguhuga gatonya no kugenda nyene ukaraba abasimbire yari yaye mwandike Bedi Morodekayi mashaka kucamo indirimbo ziwe zose. Morodekayi ufise indirimbo zingahe umaze gukora gushikuba? Ufise indirimbo zishika ku 8 mugabo bivanye n'izindi ziri mu mashini turimo turakora tuzokora umva indirimbo ni nyinshi. Ni nyinshi cyane kuko sinipfuza ko nokora. Urakoze cyane. Ni indirimbo zingahe muri zo zose 8 zose zimaze gukorerwa amasanamu canke bimenze gute? Gukorerwa amasanamu uzi ko ari igikorwa cyoroshe. Ni indirimbo zibiri. Pole sana kabisa mugabo hamwe n'Imana byose bizogenda neza. Morodekayi ni zihe ngorane nibi ibibazo ukunda kuranga kugira muri iki gikorwa cyo kuririmba mbega birakorohera nta ngorane ukunda guhura nazo? Ingorane zo kuririmba ntizishobora kubura mugabo ingorane ya mbere n'amafaranga. Amafaranga nivyo byose. Yego amafaranga ahari n'amahoro menshi mugabo ati amafaranga ahari ingorane ingaruka z'ubwoko bwose ntizobura kwe ikintu cyose n'amafaranga. Sinzi umuntu nabwiye ati ingo umfashe kushiramwo igitari solo na bazi uraze amafaranga anciye naca nifata ku muntu ati ivyo ni biki uce wibaza rero. Yego rembwa afise amafaranga ndamubwira ati ingushireyo ndaguhemba kandi avuze ibintu vyiza hamwe n'abantu bavyumva akavuga ati kabisa iyi ndirimbo ikozwe neza kubera iki amafaranga. Intambamyi ya mbere n'amafaranga. Ego icyo nicyo kintu kiza mbere ko ufise amafaranga nta kintu na kimwe udashobora gukora. Yandi majambo rero ati urimenya muri iki kwacu kuririmba nta management ufise nta bagusupportinga bahari nawe ubwawe wimenya nikushatse kuvuga. Oya aho naho hoba hari management ufise umuntu agufashe umugongo urose indirimbo ucuronka ati genda ukore canke urasenga Imana igaca mu bantu kumbure sinzi. Shana hawo mfise ubu mugabo uwo kenera kuza gushigikira akashigikira byo bavyiza cyane kandi agashigikira nabandi kandi ndazi ko nawe uri umuririmbyi kandi nawe urakeneye gushigikira. Rero ahubwo abariko baradukurikira gira umutima w'urukundo uzushigikire zino ngabire. Turabana b'igihugu turabana b'ishengero nimushigikire uko mushigikire niko namwe mushigikirwa n'Imana ko n'umurimo w'Imana si byiza ko wohagarara kubera amafaranga. Ufise imiliyoni 50 kuramwe imiliyoni 10 usigarane 40. Nimba uhezagiwe imiliyoni 5 kuramwe umwe cyangwe 500,000 birakwiye ko urulimbo urukore 200,000 umva umurimo w'Imana urabana kandi ugatera imbere. Nimushigikire je nta muntu ufise ashigikira kandi nawe urakene gushigikirwa nibadushigikire bose kugira ngo ibintu bigende neza. Na cyane urakoze yage bati mushigikire kugira ngo twashe guteza imbere igiko cy'Imana ndetse impano zacu zibasha kugera kure. Mbega Morodekayi hariho abantu bamusanga ubitwa ngo nabaririmbye mugabo gasanga nta shingiro bafise basengeramwe baza tusengera hehe kakubati jewe ninjira aho mbonye gusa ico nemera ndakijijwe. Mbega kuri ivyo bintu wewe iryo shingiro shengeramwe niho nyene urerewe canke hariho hose uragenda? Je banyakiriye mu ishengero bamaze kuba banyakira ndinjira arambwira yerekwa gishengero ndavuga ati ni sawa. Hanyuma niko guca negera abarongozi ndababwira ati jewe impano yiwanje niyo kuririmba nivuga butumwa. Yesu natubwiye ngo twica adubwiye ngo tugende tubwira abantu butumwa bwiza. Nyimba ari mu ndirimbo nyimba ari mu ijambo tugenda dukora icyo gikorwa. Rero nuko bimeze abo bandi nabo usanga badafise aho basengera bya bikwiye yuko bogira aho basengera mugabo babarizwa aho hantu nubwo bogenda mugabo bakavuga bati
ndafise aho mbarizwa navyo ni vyiza cane. Urakoze cyane gose. Ubundi nivyo ni vyiza ko umuntu agira urusengero asengeramwe bakabamuzi. Mbega kuri bajya abantu bakunda kukaza bumva ngo bagiye kuririmba naho ugasanga umurongozi wabo nta vyazi, ugasanga ngo bamaze ukwezi kose bataboneka no ku rushengero mu ngero batavyazi. Aho bantu se wabwira iki? Ni vyiza ko rose utumira uva kugenda utanabwiye n'umurongozi wawe canke ico kintu kivuga kwibikiye Morodekayi. Bo mu bisanzwe urerewe ahantu ni vyiza ko wegera ujya mu ntakureze ukamubwira ati burya ndafise ubutumire hanaka muri kuno kwezi ifise programme iyi hanyuma uwo murongozi wawe uwo muntu wawe Imana agusize imbere akagufasha akaguha impanuro uragenda ukura urifata uku akanagusengera ukajana umugisha w'Imana iyo ugiye hose ukagira ikiganza cy'Imana kubera iki umurongozi yakurungitse mu isengesho abo bandi nabo biyadukiza bakagenda batavuze ugaca usanga donc ibintu vyabo birenze sote ntibiri ku murongo. Imana yacu ni urutonde ni vyiza ko dukora ibintu ku rutonde nkuko bibereye nkuko bikwiriye. Turabana b'Imana kandi turabantu bisuku ni vyiza ko dukora ibintu neza ku rutonde mu bintu bimeze neza cyane. Tugende nkuko bibereye abera. Urakoze cyane gose. Reka tubwire ikintu cyashana ati aho wowe uri hose gerageza gukora ikintu uburongozi bw'ishengero bubizi niho uzonagira n'umugisha ukagera kuri. Morodekayi urakoze cyane gose. Mbuga Morodekayi ikigo cyo kuririmba usanzwe ukorera hehe izi ndirimbo zawe ni studio ukoreramo? Nkora mu Carama muri studio Punch Mix. Iyi studio ndayikunda cyane gose vraiment bivanye n'umuziki wayo bivanye n'umu DJ wawo. Donc DJ yitwa Fremon. Uyu mu DJ vraiment ndamukunda. Hanyuma ntuzenya clip video ntuzenya ankora ntuzenya unkora clip video n'uwitwa Kakajo cyamuzi kandi vraiment bikora neza mujya n'umuvyeyi vraiment arabigufashamo. Morodekayi hoba nibiye bikorwa office muri no misi wimirije gushikiriza abakunzi ba BAHO TV online cyangwa n'abakunzi bawe hoba hari ibiteramo wimirije hoba hari izindi ndimbo zishasha wimirije gukora kugira ngo dukomeze tubone ibikorwa byawe bitworoheye? Igikorwa cyo gusenga kuko ibikorwa byovyo ndabifise byinshi cyane mugabo bisaba amafaranga. Nyimba ari indirimbo ndimo ndategura muri no misi ndayibonamwo amadepase menshi cyane. Amafaranga bantu b'Imana mwebwe muri kino gihugu muri kino gisagara cya Bujumbura shigikira n'abari hanze yacu kuko abadiaspora yego shigikira muri ko mudukurikira vraiment mushigikira abaririmbyi bacu abari muri Amerika nukuri n'ahandi atandukanye. Nyimba dusigaje igihe ngaha kwisi ico gihe nyene tugikoresha ibikorwa by'ikimazi sibyo. Nyimba urose akantu uvuga ati uriya mukozi w'Imana arimo arakora reka ega burya nubwo tuba turi kuri tele turagwisari turumvinza turumva icyaka mugabo turosa ako kunywa bidutera intege none icyo munda ntikiba gishakije donc icyo gisisho mu nkono oya ubisanzwe ibikorwa mfise ni byinshi sibyo ni byinshi mugabo hakenewe sponsor hakenewe money. Je uzorabe ina ronka amafaranga nta kamaro ko kuyarundaniriza yose kuri konte nkaguma negeranye ahubwo nzokoresha umurimo w'Imana nzotara agaciro ko gukorera Imana kwandikisha ibitsibo ega burya mu ijuru ntituzobatungana. Bamwe bazoba bafise amapeta ajejeta bamwe bazoba ahantu heza ariho n'abandi bazoba mu nzu y'umusaka kubera iki ntibakoze ibikorwa bakiri ngaha mwisi. Rero ufise ibikorwa byinshi ibiteramo nk'ubu ndimo ndategura igiteramo hari muntu uzanye Mwaro ndafise igiteramo hari Igitega kuri Masanganzira ndafise igiteramo mu Kirundo. Ivyo byose bizobera uyu mwaka bizaba muri uyu mwaka ndavyizeye ndi kumwe namwe hamwe n'Imana byose birashoboka. Urakoze cyane onyibukije umukuru waje igiye kurakunda kwivuga ngo turi kumwe byose biragira byose birashoboka rero hamwe n'Imana hakidashoboka. Morodekayi
turakunze kubona mu ndirimbo zawe niba batarazibona mbasimbire kuri YouTube wandike Bedi Morodekayi uyu mwaka turiyemwo uri umuntu ukunda gukora clip usimbagurika widagaduye sikije ibintu uri kurega Morodekayi ko urabengura umuntu wiyihumuriye jambo narimwe bivuye kumana bibura ubushobozi ku muntu ari bwiwe nkuko vyanditswe muri Bibiliya bisaba uvyizere eka dufate uko vyanditswe muri Bibiliya bisaba uvyizere usanga ntiyuguruka oya iruguruka gusa ntaco ngiye yugurutse ngiye ushatse kuvuga rero ngo ushatse kuvuga ngo kwizira Bibiliya icanditse muri Bibiliya niyo foundation rero ndabona bati ko umunesi uri umuntu w'umuyenga uri umuntu nyene wibereye wakuze cyane ibintu byo gutamba no gutabagurika babikuyega Morodekayi nabitangwe nkiri umwana muto ndibuka ariho intuzenya ivuga ngo nako mvuga yego hari akaririmbo nakunda cyane ako karimbo ndagashitsemwo naragatamba no kwiyereka nariyereka nkiyereka nkasubira wasanga ari ibintu biryoshye cyane rero ugutamba cyangwa ibintu byo kugira donc navyisanzemo nkiri umwana muto nzobisazana nzogera no mu zabukuru nitwaje akabantu ncinya uci ame ivuye kuba Morodekayi uramurangengetse muri Yesu turanyerera nta stress urakoze cyane gose Morodekayi arakomere bane munabikora neza nkuko yabikoreze no kuri hari ayi muko ndindibo ziwe zibona ko no hano oyimbere ya kamera vraiment abikora neza cyane gose mbo tugana ku musozo Morodekayi biga Morodekayi ni umusore ariko ndukikirana marano ko byukuri mugabo harageze ko byukuri yogira uko nabigenze ukabona ko imyaka nayo yene ntabwo yigera yagarara ivyo nivyo Imana yo mwijuru dusenga irabona ikibereye kuri jewe mbiga Morodekayi turi mu tuntu tundi Morodekayi yakunda iki tugufungura kundiga Morodekayi turwo gufungura cyose ndabikubona ibibishe nyene birura ibintu nyene donc mengo nyene sinzi uko vyishaka nati ibiribwa byose urajya ibindi byose ndarya ibiribwa byose ibiribwa mugabo hari ibintu bizira ibyo bizira birimo imyambiro donc nshatse kuvuga ikiyeri nshatse kuvuga amostel imivinyu bijya bintu je bijya bintu mana mwizina rya Yesu Kristo mugabo utuntu turyoshe udutobe dongo utuntu turyoshe dusosa ari nagashuka ntangorane umuntu nyene arajambuza nyene ibintu kagenda urakoze cyane ndiko turagana ku musozo abakunzi mwese baho tibonera ni vraiment barakwikigano cyaje cyane kuri Morodekayi Bedi Morodekayi Morodekayi nimba atari banga nizihe ndoto zibisazi office muri ki kwacha cyo kuririmba indoto yanje yo gufasha abantu ndipfuza kubona ndimo ndagaburira abantu bashonje abagenda gusa donc abambaye ibicocegwa nkabambika kuko ya jambo Yesu azovuga kuri wa munsi ngo nari nshonje ntibagira gutya ntiwangaburira izo fungurwa ntegerezwa kuzigaburira abashonje donc iyo gatego ndashaka kwibamwo kugaburira abashonje kwambika abagenda gusa kuraba imfungwa ivyo ndabikora mu bisanzwe je mpezagiwe we ni wampezagira n'ibihumbi 100 nzomenya yuko ivyo bihumbi 100 nzoca nko kubiri kugira ngo ngende kwifadikanya n'uriya muntu ashonje urakoze cyane gose turi ku musozo w'ikiganiro cacu biga Morodekayi nk'uwo uhura n'umutunzi afise amafaranga akabuza bari hano ngo batunze tumenyane aba bose tumenyane uwo hura n'umutunzi afise amafaranga menshi cyane kakubwira ati nsaba amafaranga ushaka umusaba amafaranga ngahe nije ndabizi uri umutunzi uranyegera hanyuma ndakubwira ati je ndakeneye oya urabona ko uraririmba wavuze ko siko bitandukanye akubwira ati Morodekayi nsaba amafaranga ushaka ndagufasha muri kwacu buririmbye umuzongahe oya zishaka kujya bimenya ngo Morodekayi ngo yavuze ngashaka oya nibangaji wanje urakoze umutunzi sivyo ufise amafaranga nyegera hanyuma ati Morodekayi
ushaka ko ndaguha amafaranga angana gute hanyuma turi babiri turamenyana uburyo tuvugana urakoze Imana yakundingikanye ndavuga ati iyo numeze uko Morodekayi ho bari amakolabo ufise abantu bari ivyo barundi maze gukorana mugari umuntu yasabye kolabo asha mu minsi kabisa murabona igikorwa gikomeye cyane gose mbega uravye hagati umuziki w'u Burundi wa gospel n'ubindi bihugu ibona gute ho bari tandukanye ego ndamaze kubibona ndamaze kubibona nkuko nawe ubibona byose nawe urabizi umuziki none se umuziki wa gospel mu Burundi ubona umeze gute ugereranije ibindi bihugu asha je ndavuga tumeze good umeze neza cyane kuko cyese nzogayira umuziki w'u Burundi yego je ndakunda igihugu cy'u Burundi ndumurundi ntegezwa gukunda ibyacu ega burya twebwe twambaye ikirezi muga ntitumenya ko inone ega umuntu niwe urabona uzogende hakujya muri Tanzania cyangwa n'ahandi sivyo uzorabe Okay, nakiyeka mu hotera abaririmbyi bagenzi bawe muri kino kwacu buririmbyi ni iziye nama bagira canke se ijambo nyamukuru babwira kugira ngo nabo ribashe kwakora ku mutima ijambo no babwira bakorera Imana mu muhemu no mukuri hanyuma bareka ibintu by'ubwibone kwirata kwishira hejuru kwirata ibyo udafise oya udafise vuga ati ntavyo ufise sivyo ufise vuga ati je ndafise ahubwo ngiye kugikorwa ngiye gufasha hanyuma ikindi nacyo yego vraiment abaririmbyi satani abatwaye izamu ryo gusenga nemwe bana b'Imana dusenge yewe dusenge nitutasenga uzosanga twagiye agahone bere usange impano Morodekayi hazigaragara urakoze cyane gose turi ku musozo rero turi kumwe n'umuririmbyi wacu Bedi Morodekayi mwebwe mwoba mutacha ikiganiro simbira kuri YouTube yiwe wandikiye Bedi Morodekayi ucibona indirimbo ziwe zitandukanye yabizibona n'izitabona kumara kurikana kandi kuri BAHO TV online waye uri Karatuma amasanamu adushikira neza ni Jonathan bizari nyuma niho uri kuri microphone ni Jajama Icheke ndetse na n'umushitsi wacu Morodekayi katwifuriza amahoro y'Imana aho muri mukomeze gukora subscribe na comment ndetse na share naho ubutaha ciao